abantu bubu ntibakisonzesha. Kera mwuraba hose mbere no mu madini atandukanye ngira ngo nta dini na rimwe uraba kuva kera bitasaba abantu kwisonzesha na gatoya. Ariko mu bantu bubu mu gihe wugurura iradiyo wugurura televiziyo baraba kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi ugubona gusa abantu bayaganishwa ibidandaza. Ivyo turya nivyo guma bicako gusa, ivyo twambara nivyo bicako, ibitunezera nivyo bicako. Bakubwira ati gura fungura jya nyarutsa mbere ivyo bahora ujya birabishe ngibi ibindi bishasha. Ubu turi muri iyo si aho uciye hose baguma bakwereka bakununkiriza bakwereka ivyo woga ivyo wonwa bakubwira ngo biragusize bakubwira ngo guri bibishasha bigezweho. Abantu ugasanga bavuye biruka n'ivyo bintu ugasanga umuntu aguma yiruka kurikira ntazira kumenya niyo ariko araje. Abantu biruka n'ibigezweho, biruka n'imodoka nshasha igezweho, biruka n'inzoga nshasha Brarudi iheruka gukora niyo baca bakurikira, biruka n'impuzu nshasha babonye naka yambaye ngo ugezweho, biruka n'ingene basokoza gushasha bahingura ibintu bakabizungurukana mu mutwe uko bigezweho, biruka n'ibirato bigezweho buri bishinze cyangwa ibigendera hasi ibigezweho, biruka n'imiziki igezweho, itelefoni igezweho utayiguze umenga nturi umuntu. Abantu baguma biruka umenga ntawuzi ibya bibazo. Hagarara. Abantu ubu ntibakisonzesha. Murakwiye kwibuka icyo kintu nibiba amajambo arengana. Turahamagariwe kwisonzesha by'ukuri. Umuntu akavuga ati jewe mu gihe cy'ikarema zo kwisonzesha ivyo kurya bya saa sita ikarema yose ihere. Murabizi yuko abagwaye indwara zimwe abagwaye ntibisonzesha, n'abatamakazi bakuze barenze imyaka 60 ntibisonzesha, n'abana batoyi ntibisonzesha. Ariko kabukomeye umusore umugabo inkumi umuntu w'umugore agikomeye isonzesha. Raba ikintu wisonzesha, nimba ari byo kurya cyo mwijoro, nimba ari bya saa sita, nimba ari icyayi cyo mu gitondo kuba kikironka isonzesha. Cyane nawe utokwisonzesha ivyo isonzeshe vyabiyeye, isonzeshe y'amaruwa yaragezwe, isonzeshe y'amahenikero, icupa urisezere mu gihe cy'ikarema hanyuma unwa amazi cyane ibindi binyobwa mugabo ucisonzeshe. Iminsi 40 ihere uzoraba iciza bikuzani ucisonzeshe, kuko hari ikintu gitangaje. Ahaye muri Burundi abakristo turi benshi turashika 80% uteranije abakatolika n'abaprotestani. Ariko igihe cy'ikarema nibibuza yuko umuntu adandaza akabare abandanya adandaza kwa kundi nyene abadandaza murambabarira shishaka yuko muhomba. Ba veterineri babaga inyama impene ziguma zimanitse ku murongo kwibarabara uko zamye zimanikwa kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu baguma bazijya maka. None abantu bisonzeshe giki abantu ni mwisonzeshe igihe ibintu bitagenda neza ku isi, igihe tubona ko hari ibibazo, igihe tubona yuko mu miryango hari ibintu bisambuka, igihe tubona ko muri gihugu hari ibintu bitagenda neza kandi bigira ingaruka mbi kuri twese. Kuko umuntu navuga ngo nibariya aye ngo bamerewe ngo nibariya bariko baragira ngo nibariya ibintu yo mu gihugu hari ibintu bitameze neza bigira ingaruka mbi kuri twese.